Ndabifurije umugoroba mwiza cyane cyangwa ijoro ryiza abanywanyi b'ibiganiro byacu amuherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Turabahaye ikaze abatwumviriza by'umwihariko ngaha kuri no mbonesha kuri ya channel yanyu ya Burundi News TV, imbonesha kuri imwe dende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta abadakuza abadafite ivumbi na gatoya, baragaruka ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turabahaye ikaze mwese rero by'umwihariko abatwumviriza baherereye mu bice bigiye bitandukanye. Reka twizere ko mumeze neza cyane. Turi mu mugoroba wo kuri uyu wa gatatu kwigenekerezo ya 18 ukwezi no kw'icenda umwaka wa 2024. Turabahaye ikaze mwese by'umwihariko abatwumviriza muherereye ijya nino, atwibanda ku makuru akomeje kugenda aragaragara nyine ku mutekano, politike, diplomasi. Tuvuga ku makuru bariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ndetse tukanerekeza mu karere k'ibiyaga binini ndetse n'ahandi hose ku isi. Turabahaye ikaze rero muri uno mugoroba, dore ingingo nkuru turaza kugenda tugarukaho canke twibandaho muri kino kiganiro cacu. Ngaha mu gihugu c'u Burundi uyu munsi habaye inama ikomeye cyane, ni inama yaje kugenda by'umwihariko ibera igihanga, by'umwihariko yaje kugenda irahuza mu nzego z'umutekano, abajejwe intwaro ndetse n'abajejwe ubutungane, yewe na generali Ndirakobuca by'umwihariko akaba yaje kugenda arakoreshamwe amajambo akomakomeye cyane atakujya umunwa. Uyu ni umushikiranganje wa mbere by'umwihariko Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika, akaba yaje kugenda nyine arakoresha amagambo akakaye cyane ku bihe bidasanzwe igihugu c'u Burundi gishobora kwinjiramo, ndetse aza no kugenda agaruka ku bihe cyagiye kiranyuramo bigendanye n'intambara zikomakomeye cyane. Yaje kugenda by'umwihariko anayishura yuko bamwe mu begereye ubutegetsi bwa General Neva bakomeje kugenda baramwotsa igitutu kugira ngo abashe kuba yorekura, by'umwihariko umuhari wa yabashe kuba yorekura by'umwihariko Generali Guillaume Bunyoni, mu gihe ngo bitaba bibaye by'umwihariko Lady Tabara ngo izakomeza kugenda iragaba ibitero bikomakomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hakomeje kugenda hagabwa ibitero ndetse by'umwihariko bimwe igihugu c'u Burundi kibuburizamo, ariko kandi gushika ubu ngubu bivugwa ko Lady Tabara ubwayo yabikomeje kugenda irabona ubufasha ndetse n'amaboko mashya irakorera ngaha muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse ngikaba yariyemeje gukomeza kurenganura abarengana ngaha mu gihugu c'u Burundi. Icyakora Ndirakobuca asaba amagambo yabitangajemo, ariko yaje kugenda ashimangira ndetse anagaragaza neza yuko by'umwihariko amatora adashobora kuba yozaba mu mucyo ndetse no mu bwisanzure, mu gihe hari bamwe mu banyepolitike bamwe na bamwe bagikomeje kugenda barafungwa ngaha mu gihugu c'u Burundi nkuko bikomeje kugenda biragaragara. Abanyagihugu rero barakomeje kugenda baragira impungenge mu gihe igihugu cacu c'u Burundi gikomeje kugenda kiribasigwa n'ibibazo bigiye bitandukanye, cane cane ibibazo bigendanye n'ibura ry'ibifungurwa, amafaranga y'amadevize, by'umwihariko ifaranga ryarasubiye inyuma, ndetse n'ibindi bibazo byinshi cyane bigiye bitandukanye, aho isukari nayo yagiye irazimba ku buryo bukomeye cyane, ku buryo gushika ubu ngubu hakomeza kugenda haribonekeza ibibazo bimwe na bimwe bikomakomeye cyane. Turabirabera hamwe rero muri kino kiganiro kiri cy'uno mwanya. Turaza kwerekeza by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ndaza kukubwira yuko by'umwihariko ku mupaka uhuza RDC ndetse n'igihugu c'u Rwanda, by'umwihariko bivuga ko hoba harasiwe umusirikare wo mu ngabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Hari byinshi byaje kugenda biravugwa by'umwihariko kuri aya makuru, ariko kandi turaza kugenda turabigaruka muri kino kiganiro. Ndaza kukubwira kandi n'andi makuru akomeje kugenda aravugwa muri icyo gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse no mu bindi bihugu bimwe na bimwe ngaha ku mugabane wa Afurika, aho hakomeje kugenda haratangazwa amakuru menshi cyane agiye atandukanye. Turabaye ikaze mwese rero abanywanyi b'ibiganiro byacu aho muherereye hose hirya no hino mu isi, abatwumviriza by'umwihariko bari ngaha kuri uno mugabane wacu wa Afurika, mu bihugu bigiye bitandukanye, by'umwihariko aho muherereye hose turabifuriza kumererwa neza. Abatwumviriza bari mu gihugu cyacu c'u Burundi mwese turabahaye ikaze. Abatwumviriza namwe by'umwihariko bari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, turabifuriza kumererwa neza cyane, tubaha ikaze by'umwihariko mu makuru n'ibiganiro byacu tubandanya kugenda turabashikiriza. By'umwihariko niba ari ubwa mbere ushitse ngaha kuri no mbonesha kure, byonda ko handitse sabone kugira ngo uce uraronka amakuru n'ibiganiro byacu bigezweho muri rusange.
Reka turatangurire ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Iki gihugu c'u Burundi rero gikomeje kugenda kiracanga abantu abandi kibabera akamaramaza. Hari inama ikomeye cane yaje kugenda iraba by'umwihariko ikaba yaje kugenda irarongorwa na Generali Ndirakobuca Gervais bakunze gutazira ndakugarika asanzwe ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Yaje gukoreshamwo amagambo akomeye cane cange akakaye cyane aho yagaragazaga ko igihugu c'u Burundi kigiye kwitegura kwinjira mu bihe bidasanzwe cyane cyane ibi bihe by'amatora. Yaje gushimangira yuko rero ubutasi bw'u Burundi bwakomeje kugenda bugaragaza neza ko by'umwihariko hari bamwe mu bagwanya ubutegetsi bw'u Burundi ndetse n'abifuza yuko u Burundi bwokomeza kugenda bubamo imivurumbagatanya ngo baba bifuza kongera kugaba ibitero. Yaje kugaraka ku bitero rero byagabwe na Ruditabara ndetse by'umwihariko aza no kugenda agaruka by'umwihariko kubishobora kuzongera kugabwa cane cyane mu gihe himirije amatora ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Yaje kugenda avuga ko kandi abegereye nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye bakomeje kumusaba by'umwihariko kureka kwita ku ngwano zo mu bindi bihugu bikomakomeye cane canke se ingwano zo muri Kongo, akaba yo kwita ku gihugu ciwe c'u Burundi ndetse bakaba bariko baranamusaba kuba yofungura General Aigeme Bunyoni nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomira. Nyamara nubwo bimeze bityo by'umwihariko biravuga ko General Neva yabarawe arateganya kuzorekura uyu mugabo mu nyuma y'uko amatora azaba arangiye. Kuko ikomeje kugenda bitangazwa ni inama yaje kugenda ikoreshwa ikaba yabereye igihanga yakoreshejwe abo mu nzego z'umutekano abajejwe intwaro iterambere rusange ndetse n'abajejwe ubutungane yarirongowe na General Ndirakobuca. Akaba yaje kugenda arakoresha amajambo akomakomeye cyane atakujya umunwa. Umushikiranganje wa mbere yaradomye rero urutonde ku bibazo benshi rero bakomeza kugenda baribaza mu Burundi. Gervais Ndirakobuca by'umwihariko yarashimitse rwose ko rero ibitero bimaze iminsi biribonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse n'ibikomeza kugenda bitegurwa by'umwihariko ngo biba bitashoboka by'umwihariko mu nzego z'umutekano z'u Burundi hatabayemwo rero agatotsi. Aremeza ko rero muri izo nzego harimo abahemutsi mu mabanga bajejwe by'umwihariko bica bikaba bituma ibitero bishoboka ndetse akaba yaje kugenda nahishura yuko hoba hari gutegurwa indi migambi ikomakomeye cyane. Akari nayo impamvu igisoda c'u Burundi gikomeje kugenda kiriyambaza abandi bashasha kugira ngo babashe kuba boherezwa imyimenyerezo. Hari irindi jambo rikomakomeye cyane yongeye ko rero by'umwihariko ati abakomeje kugenda batera twese turabazi ndetse n'abateganya kuzadutera n'abateganya kuzodobya amatora ni bene wacu abandi n'abana bacu abandi n'abaturanyi bacu cyangwa se ababanyi bacu ariko ntiyatubaye ngo abashe kuba yovuga abari bo. Yavuze yuko rero mu gihe abo bene wabo ndetse n'abanywanyi babo bazoguma bifatanya n'abashaka rero gusubiza igihugu inyuma ngo kandi babazi by'umwihariko ngo bazi niyo bavuye, ibyo ngibyo ngo ntago bizotuma igihugu c'u Burundi gikomeza kugenda kirabihanganira ngo nacyo kizaca kirafata ingamba zikomakomeye cyane. Imvugo ya Gervais Ndirakobuca by'umwihariko isa niyerekana ko rero mu nzego z'umutekano harimo rero abakorana n'umuhari wa Ruditabara by'umwihariko ahandi naho rero ukamengo asa rero n'uvuza ko mu nzego zo mu butegetsi harimo rero abafise uruhara mu bitero bikomeje kugenda biribonekeza ndetse by'umwihariko n'abahereza inzira by'umwihariko ibikomeza gutegurwa. Igitangaje ni ingene rero abakora ibyo boba rero bazwi ariko ntibafatwe ahubwo by'umwihariko bakaba bakomeza kugenda bamwe banavuga ko Gervais Ndirakobuca yaba ari umwe rero mu bantu nabo baba bari guteganya kuzotembagaza ubutegetsi bwa General Neva. Imvugo ya Gervais Ndirakobuca kandi irafise kandi aho itandukaniye n'iya Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze aguma rero ashimikira ku izina by'umwihariko rya Ruditabara ndetse n'ababanyi nk'uko yakomeje kugenda biravugwa yakomeje kugenda arabivuga yita umugwi w'iterabwoba akongera akagiriza u Rwanda na cane Gervais Ndirakobuca rero ashimikira kwerekana ko rero hari ikitameze neza mu nzego z'umutekano z'u Burundi. Ni imvugo rero itamenyerewe mu bihe rero by'ibitero mu Burundi ariko kandi ni imvugo irimwo ukuri kwinshi cyane.
ibi kandi biriko biraba mu gihe mu gihugu cacu c'u Burundi by'umwihariko haratanguzwa ibikorwa bigiye bitandukanye byo gutegura amatora, ndetse gushika ubu ngubu bamwe bakaba bakomeza kugenda batarya umunwa bavuga ko rero aya matora ashobora by'umwihariko kuzogaragaramo akantu cyangwa se ashobora kuzazanamo ibibazo byinshi cyane. Bamwe baravuga ko rero by'umwihariko ngaha muri Sud Kivu aho by'umwihariko Red Tabara isanzwe irakorera ngo bari gutegurwa ibindi bitero bikomakomeye cyane, akaba ari nayo mpamvu by'umwihariko igihugu c'u Burundi gikomeza kugenda kiritegura, ariko kandi ngo cyoba kigiye kirimo kiratanga ubutumwa ku bigendanye no kugira ngo bamwe mu banyepolitike bamwe na bamwe cyane cyane abahoze barakora by'umwihariko ku butegetsi bwa Petero Nkurunziza abafunzwe ko borekorwa byanze bikunze bitaba ivyo rero igihugu c'u Burundi kikaba kizakomeza kugenda kiragabwaho ibitero. Red Tabara iyo ngiyo rero ifise ibirindiro muri Hauti Pratiques za Sud Kivu ni muri RDC, by'umwihariko abenshi baranahazi nk'uko biriko biratangazwa. Kugira ngo uve aho hantu rero wegere urubibi rero rw'u Burundi ujabuke Rusizi urengane by'umwihariko Rukomo ushike rero iburinga wipange n'ibigwanisho bikomakomeye cyane, hanyuma uce usubira inyuma atanumwe afashe ni ibidashoboka. Ni ahantu rero harehare cyane ibice rero bya Rukoko Buringa byo bigumamwo by'umwihariko abasirikare baguma bakora patrouille. Abanyagihugu baragiriza bajejwe iperereza ko rero ritakoze akazi karyo. Abarundi bo baravuga yuko rero mu ntamatama ko inzego z'igihugu zakoranye n'abagwanyi mu rwego rwo kugira ngo by'umwihariko babashe kuba bohungabanya umutekano w'abanyagihugu. Akabazo benshi bakwiriye by'umwihariko kwibaza ni hahindutse iki kugira ngo umuhari wa Red Tabara by'umwihariko ube umaze imisi ishobora kugaba ibitero ngaha mu gihugu c'u Burundi, nyamara ata muntu n'umwe, ata n'urwego na rumwe, ata n'ubutasi na bukeya ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi bwigeze burabironka. Bivuga ko rero by'umwihariko inzego zijejwe ubutasi noneho zikwiriye kuba zoba amaso kugira ngo ibihe by'amatora bikomeje kugenda biregereza bizobashe kuba biragenda neza, ndetse by'umwihariko abasanzwe baragerageza ndetse by'umwihariko abasanzwe baragerageza ndetse by'umwihariko n'abakomeje kugenda barategura ivyo bikorwa babashe by'umwihariko kuba bakugwa n'isoni. Igihugu c'u Burundi rero kikaba gikomeje kugenda gikora ibishoboka byose kugira ngo kibashe kuba cocunga umutekano w'abanyagihugu, ariko gushika ubu ngubu bikaba bikomeza kugenda biragorana. Hari bamwe bakomeza kugenda barashimangira ndetse bakanagaragaza neza yuko by'umwihariko ibikomeje kugenda biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi n'ubundi bigendanye n'uburyo amatora ariko arategurwa bishobora kuzotuma hongera kuba ibindi bibazo bikomakomeye cyane nk'ibyabaye mu mwaka w'2015. Ariko kandi abanyagihugu bakaba bariko barasaba General Neva ko by'umwihariko yokora ibikwiye ndetse by'umwihariko akirinda ubusuma mu bigendanye n'amatora ndetse no mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye bisanzwe bifisiye igihugu akamaro. Bamwe barakomeza kugenda bagaragaza neza ko rero ubuzima bukomeje kugenda buragorana, ndetse bamwe ntibajya umunwa mu kuvuga ko rero badashobora kuba bongera kumugirira icyizere mu gihe by'umwihariko n'ibi bihe by'amatora ata kintu na gitoya by'umwihariko mu myaka amaze ari ku butegetsi yoba yarigeze abagezaho cyangwa se abashikiriza muri rusange. Ibi byose rero kandi biratera ubwoba n'impungenge by'umwihariko ababarizwa muri CNDD-FDD bakabona yuko rero mu gihe atagikozwe by'umwihariko hashobora kuzogaragara icyo gikomeye cyane, ndetse bikaba byotuma bamwe mu babarizwa muri CNDD-FDD n'ubundi bashobora kuba bobura by'umwihariko imyanya cyangwa se inteko nshingamateka by'umwihariko bakaba bashobora kuba botakazamo imyanya myinshi cyane nk'uko biriko biratangazwa. Amakuru yihuta havuga ko rero by'umwihariko hoba harageragezwa by'umwihariko harareberwa hamwe uburyo hokwigwa ibikorwa bigendanye by'umwihariko no kuba bafungura General Guillaume Bunyoni ndetse n'abandi banyepolitike biganjemo abamenyesha amakuru ndetse n'abandi bagiye batandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Dukomeze n'andi makuru akomeje kugenda aravugwa by'umwihariko ijya nino ku isi nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Hakomeje kugenda haravugwa rero amakuru yihuta by'umwihariko adafise ivumbi na gatoya, akomeza kugenda by'umwihariko ashimangira mu mutekano muke ngaha muri kano karere k'ibiyaga binini.
muri Republika ya Centrafrica rero ishamba sigero hagati y'abacanshuro ba Wagner Group ndetse n'abanyarwanda. Amakuru aturuka muri Republika ya Centrafrica rero kwa Perezida Faustin Archange Touadera aravuga yuko rero umwuka utifashe neza hagati y'umutwe w'abacanshuro wa Wagner ndetse n'abanyarwanda bijyanye no kuba rero abagwanyi buriya mutwe batishimiye umubano wa hafi ukomeje kurangwa hagati rero yaba Perezida Faustin Archange Touadera ndetse na akaba Perezida wa Centrafrica ndetse na mugenzi wiwe urongoye igihugu c'u Rwanda. Kuva mu Kuboza umwaka wa 2020 u Rwanda rurafise ingabo muri Republika ya Centrafrica, ingabo gohereje rero biciye mu masezerano y'ubufatanye ibihugu byombi rero byasinyanye. Ni ingabo kandi zoherejwe muri iki gihugu mu rwego rwo gukumira ibitero by'imitwe rero yitwaje ibigwanisho ishyigikira François Bozize wahoze ari perezida w'icyo gihugu, by'umwihariko yashakaga guhirika ku butegetsi Perezida Faustin Archange Touadera. Mu nyuma rero yo kwirukana izo nyeshyamba, ingabo z'u Rwanda zagumye muri Republika ya Centrafrica, aho rero zimwe muri zo rero zicungira umutekano Perezida Faustin Archange Touadera, mu gihe kandi izindi zahakorera ibikorwa rero bigiye bitandukanye bigamije gufasha iki gihugu kongera kwiyubaka. Muri Republika ya Centrafrica kandi harasanzwe habarizwa abacanshuro bo mu mutwe wa Wagner Group by'umwihariko baturuka mu gihugu c'u Burusiya. Perezida Faustin Archange Touadera yitabaje by'umwihariko mu gihe ubutegetsi bwiwe bwari busumbirijwe canke bugeramiwe n'izi nyeshamba. Amakuru avuga ko rero umwuka mubi uri hagati y'uyu muhari ndetse n'uruhande rw'u Rwanda rushinzwe rero ushingiye rero ku mushya zo gucukura amabuye y'agaciro leta ya Centrafrica rero yahaye sosiyete z'abanyarwanda baba muri icyo gihugu. Ni Wagner kandi irasanzwe igenzura ibirombe bigiye bitandukanye by'amabuye y'agaciro muri Republika ya Centrafrica. African Intelligence yanditse ko rero by'umwihariko mu minsi ishize abagwanyi ba Wagner Group babarirwa muri mirongo binjiye mu mbaraga rero muri Minisiteri y'Ubucuruzi ya Centrafrica iyobowe na Alufina Benama, by'umwihariko bashaka inyandiko zemerera u Rwanda gushakisha ahari amabuye y'agaciro ndetse no kuyacukura muri rusange. Muri ico gitero bivugwa ko rero aba bacanshuro bashakaga by'umwihariko uruhushya rero rwahawe ko rero rwahawe Oko Africa, sosiyete ihuriweho rero n'abanyarwanda ndetse n'abanye-Centrafrica isanzwe irakorera ahitwa Nasima, niho mu karere ka Bambari muri prefegitura ya Olukwa. Aka gace kandi gasanzwe gakungahaye rero kuri zahabu ndetse Abarusiya bakunze rero kukibandaho kuva mu mwaka wa 2018 ubwo bageraga muri Republika ya Centrafrica. Amakuru rero avuga ko rero mu minsi iheze ubwo itsinda ry'abanyarwanda ryari mu butumwa rero bwo gushakisha zahabu rero muri Ndasima rero bahagaritswe n'ababagwanyi ba Wagner, ibyabaye nka gasopo rero ya mbere uriya muhari watanze kuri Perezida Faustin Archange Touadera. Wagner iravugwaho kandi kudacana uwaka n'abanyarwanda, mu gihe uyu muhari ufatanyije by'umwihariko n'ingabo za Centrafrica banavugwaho rero kwirukana muri iki gihugu amagana rero y'abacukuzi b'Abashinwa bakorera mu burengerazuba bw'iki gihugu nk'uko biko biratangazwa. Uyu muhari kandi kuva wogera muri Centrafrica usanzwe uracukura amabuye y'agaciro nk'inyishu rero y'ibikorwa bya gisirikare by'umwihariko uhakorera, ndetse ubucukuzi nibwo rero buza ku mwanya wa mbere mu bikorwa rero biwinjiriza amahera menshi cyane nk'uko biko biratangazwa. Bitandukanye na Wagner by'umwihariko u Rwanda rwo rero rwahashoye imari biciye muri sosiyete zishika kuri ebyiri zirimo Oko Africa ndetse n'iyitwa Avogelsi Sa iri muri sosiyete zihuriye rero mu kigo cya Cluster Ventures yahoze rero ikuriwe na Kabera Olivier usanzwe ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ibikorwa remezo nk'uko biko biratangazwa.
Wagner Group isanzwe rero by'umwihariko irakora ibikorwa bigiye bitandukanye cane akazi canke ibiraka by'umwihariko bigendanye no kugwana ingwano. Mu misi iheze rero by'umwihariko abacashiro bo Wagner Group bari basanzwe by'umwihariko barakorera muri Burkina Faso by'umwihariko kwa President Kapitani Ibrahim Traoré, barahamagawe na President Vladimir Putin kugira ngo babashe kuba bosubira kujya guhangana by'umwihariko mu ngwano zikomeje kugenda zirabera mu gihugu cy'u Burusiya. Mu nyuma y'iko rero igihugu ca Ukraine cyari cyaramaze kugenda kirarungika abasoda by'umwihariko mu karere ka Kursk gasanzwe karahana imbibi n'iki gihugu cy'u Burusiya basanzwe banahanganyemo, ndetse gushika ubu ngubu amakuru adafise ivumbi akomeza kugenda radusumira, akaba avuga ko rero abasoda benshi bamaze kugenda barinjira muri icyo gice, ndetse by'umwihariko abandi kimwe cya kabiri cabo kikaba cyarasigaye. Bivuga ko rero abasoda bashika kuri ku majana 200 b'Abarusiya bo muri Wagner Group aribo basubiye mu bice by'iwabo, ndetse gushika ubu ngubu amakuru adusumira akaba agaragaza neza yuko 100 aribo basigaye mu gihugu ca Burkina Faso. Bivugwa ko rero inshuro nyinshi ndetse naho abo basoda bababarizwa kenshi by'umwihariko hakunze kuba habarizwa ibigendanye n'amabuye y'agaciro nk'uko biko biratangazwa, ariko kandi bakaba banamaze igihe barakorera ngaha muri Repubulika ya Centrafrica kwa President Faustin Archange Touadera, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Gushika ubu ngubu rero by'umwihariko ntawe uramenya aho ibyo ngibyo bishobora kuba byo kwerekera. Turakomeza kugenda turabarondera amakuru agendanye by'umwihariko n'ivyo bikorwa, ndetse by'umwihariko n'uwo mwuka mubi ukomeza kugenda uratutumba. Twerekeze kandi ku yandi makuru akomeje kugenda haravugwa hirya no hino ku isi. Kubwire ko nga muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hakomeje kugenda haravugwa inkuru y'undi musirikare yongeye kurasigwa by'umwihariko hafi n'umupaka uhuza RDC ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Biravuga ko rero by'umwihariko uyu mugabo abashije kuba yorosigwa hangaha, ariko kandi ntago bivugwa ko iyo yarashwe n'uruhande rw'u Rwanda, ahubwo bivugwa ko rero iyo yarashwe na bagenzi biwe, ariko kandi hakaba hatari ko haramenyekana icyaba cyatumye araswa na bagenzi be nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Turakomeza kugenda by'umwihariko turabatohoreza amakuru by'umwihariko ku bigendanye n'ibyo bikorwa by'ubwo bwizi bwa nabi. Cakora ngaha muri Kongo ni hamwe mu bantu bakomeje kugenda hagaragara by'umwihariko ibikorwa bigendanye n'ubugizi bwa nabi, abasirikare bagenda bicana, ndetse by'umwihariko aho umusirikare mutoya adatinya kuba yorasa afande wiwe, aho by'umwihariko iki gihugu gikomeza kugenda kiragaragaza by'umwihariko urwego ruciriritse rugendanye n'ibigendanye by'umwihariko n'umutekano. Turakomeza kugenda tubarondera iby'inkuru rero ikomeje kugenda iravugwa ko byabereye hafi no ku mupaka uhuza RDC n'igihugu cy'u Rwanda mu karere k'Irubavu mu burengero bw'icyo gihugu cyo cibanyi cy'u Rwanda. Twongere gusubira mu masaha ari imbere.